mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose ni Olivier Hakizimana hamwe na Nathalie Nyamoya twongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ibiganiro kandi turabahaye ikaze turabanezererewe n'ukuri n'iteka mudutera gufata iminota mugakurikira surtout mugafata iminota yo kutwandikira canke yo kuduha amasuggestion atandukanye kudutera intege abadusengera abatushigikira mu buryo bumwe canke ubundi n'ukuri Imana ibahezagire bisubira kudutera intege kandi bikatwibutsa yuko tutariko dutamba twirorera. Nagomba kwibutsa yuko ariyo page in YouTube twatanguye aho abantu bashobora gukurikira inyigisho zitandukanye twatanze kuva dutangura birashobora kukorohera rero kuzosubira inyuma ugakurikira kumbura ari ugomba gusubiramwo canke ari ugomba guhezagiza uwundi muntu ugashobora kwitanga utarinze twandikira cyangwa bitarinze bikugora canke hari gihe abantu kugira baronke espace mu telefone yabo usanga bafutse izo bari bafise mu nyuma gashaka kwironka canke kuyirungikira umuntu ubwo buryo rero burabafasha. Rero iyo chaîne yitwa Baho podcast ndabibutsa yuko mwo kuyabonesha mugapartager n'abandi hama mukagira kuri kagakengeri kugira mushobore kuronka notification. Imana ibahezagire tugomba kubandaniriza hamwe twari tugeze aho turiko turabona yuko ugutandukana usiko abavyeyi parapora y'amatamperama kutoba frein canke ngo kube umutego ubuza abavyeyi kurera abana kuko twarabonye yuko benshi bashobora kubipfa ugasanga bitumye iyo vision itandukanye n'umwana asanta yuko hagati y'abavyeyi hariyo difference harigerera iyo n'umwana aciye ubwenge aca amenye ingene bamanipura ugaca usanga rero biciye mu mwana musigaye muri abansi umwe wese akagerageza kumukwega muri kan yiwe kugira yerekane uwundi muvyeyi ko ari we gikoko uwundi muvyeyi ko ari we ameze nabi. Aha rero ni vyiza yuko tubivuga hama nagomba gucishamwo subira ndabibutsa yuko ibi biganiro turiko turatanga ntitubitanga nk'aba expert kandi ntitubitanga nka modeli y'abantu bashitse tubitanga nk'abanyeshuri bariko bariga. Imana iriko irigisha abikubita hasi abavyuka abo binanira abejo babishobora ariko iyi processus niyo turiko turabapartager kugira ngo namwe bibaremeshe naco gituma tubasaba intahe zanyu kuko intahe zanyu nazo ziratwigisha. Donc rero muhumve neza ntabwo turiko turabigisha dufise esprit ya condescendance tumva yuko turi hejuru ariko ni partage ya bene data bariko barababwira baciye bugufi cyane kandi bagomba yuko mwofashwa kugira ngo ico Yesu yabageneye ku giti cyanyu no ku muryango wanyu bishobore gushikira amahanga hirya no hino. Nagomba guha ikaze Nathalie abaramutse hama atubwira ikindi kuri iki kintu Imana yongere ibahezagire. Nonge kandi gusura kubaramutsa n'ukuri nkuko Olivier bivuze niba kwe gushobora gusangira izi ntahe canke ivyo turiko turatahura kandi nkuko Olivier bivuze ntituraba expert ahubwo nico novuga nti mu gihe umuntu abona ko afise ingorane zikomeye ni vyiza ko yonaraba no mu psychologue parce qu'il y a des fois uburi mu ngorane tellement ziteye ubwoba ko ubukeneye umuntu agutabara mu vyerekeye psychologie kubera aba psychologue n'abaganga b'umushaha n'ukuri haraba hari hamuka wumva ukeneye amasengesho usaba Imana ikudirije ku muntu muzima atazokonone ko nivyo ni nk'umuganga ushobora kugwa ku muganga atameze neza mais ce n'est pas mauvais de consulter un psychologue nkuko abantu benshi bibaza babakirisu yuko ari bibi c'est pas du tout mauvais rimwe na rimwe aranatuma ahubwo unatahura ingorane ufise ukanamenya n'ingene uzisengera. Rero nkuko Olivier karabivuga ndababwije ukuri je biriko biramfasha izi etude kuri je wenyene biratuma nsubira kwiga gusubira kwiyumvira gusubira kuraba ubuzima différemment kuko nkuko Olivier bivuze abana barakubona kandi abana barazi ubwenge en general abana bose barazi ubwenge nukuri atari umwana afise yavukanye ikibazo c'ubumuga abana bose barazi ubwenge barazi kuraba gusuzuma kwiyumvira kubona umuvyeyi abangutse n'utabangutse umuvyeyi yoroshe n'ubugumye ikintu gisanzwe nuko kuko bazi ko Olivier par exemple ari umwana mwiza entre guillemets kenshi bafise ico basaba bamanza barindira ko ndamuvira ruhande imisi yose niyo ngarutse ngo yango mama ngo va d'abord ngo tu dois partir ariko munyirukane pourquoi ngo non ngo d'abord tu vas partir parce que abana baradetecta baratahura
igituma umuvyeyi yoroshe kuko je banyidogera ngo no ngo we tugusabye ikintu ngo yamari tous les jours non kandi nivyo ikintu ca mbere gisohoka ni ba no nkabanza nkanariza mvuze wi ni yawe nzoje kwishura ko n'abana babaza vyinshi baranaruhisha rero hari igihe mvuga nti no inge tubanze tuvyumvira dushemwe urutonde ntugira guke ko rubishaka ntubono ni mpuzu ko nkubigoma none tubishe mu rutonde rero abana baramenya uvuga no n'uvuga wi selon déjà les tempéraments rero nguko ivyo bivuze twabivuze n'ubuherutse harashobora kuza intambara hagati y'abavyeyi mbega wewe wowe ndavuga no wowe ukavuga wi ico naco nibaza ko ari ikintu n'abavyeyi barake gufata umuntu akamenya ati naho ntatawe igituma uri yavuze wi ko yavuze wi sindayenga ko yavuze pour kugira ngo tugumye ubumwe abana baraza ubwenge nukuri hari abana bashobora gutuma sibo batuma musambura ariko barashobora kujamwo bashobora kuba ari mu bantu cyangwa bafise uruhara mu gufragiliza urugo rwanyu cyane ufise mu ngora neza amahera mumaze imisi muri mu bivumvuri barashobora kubafragiliza muri iyo domaine mutagize un front commun kuvuga ati aha ntibaducemo papa yavuze wi mama yavuze no kuko ari byo bikunda kuba bangukira en tant que sanguin-mélancolique ncambaza mbe uri wavuze iki nawe kamaze mpamvu ati sindenza kandi umwana kama ubimusubiza narababwiye papa avuze no cyangwa avuze wi sindengako donc nico ni ciza umuntu akagitahura naho nibaza satani ose aradutera atera n'abana kuko acavuga ati aba nta muntu n'umwe yikunda atikunda en premier lieu les enfants abana bose barikunda rero naramaze kuhomaka par exemple yuko ari gihe mon tempérament de mélancolique ishobora kubafasha kuko ishobora kubononera uno musi ndasubira gutanga peut-être les deux exemples ndibuka nk'umunsi abana barashobora kuza bagasanga hari igihe adashaka kuja ku ishuri narababwiye ko je ishuri ari ikintu kiri très sérieux ndanagishaka ndanagikunda naturellement hama nkibaza nti uyu mwana namukubita nk'ahani bakubitana inkoni ntazo bashirako hama sinshaka umutraumatiza mana none bigenze gute ndibuka ko nagize akenge namwe ntoke wagwaye mwumva ugwaye arambwira ko agwaye vraiment kandi bafite kuri babiri unongo je suis malade umwana arigwaza arishe hamara ndamwe ntoke guma muhira ndatelefona ku ishuri ati mwana ntaza kuza hari n'imbere n'ivya covid rero après isaha imwe canke zibiri abana bari bagira ko bagwaye nico kiryoshe muri pediatrie umwana agwaye urabizi umwana atagwaye urabibona umwana yakize urabibona rero umwana atagwaye muvye aramubona facilement rero uriye kunwaza umukazi wo munsi imashi imana ngirira umuntu ndabishira muri frigo no muri congélateur nje ubweye namwe ni sawa guma ngaha muhira hama mbonye rero byo gukira byo kugwara vyakize umama ngo ushaka kuraba televiziyo ushaka gukina hanze nti wakize nirengira ndakugisha mu exercice parce que abandi bagenza bariko bariga je commence natangwe kwigisha abana muhira kubaremereza am exercice kuburyo kugira sibe muhira mabe ku ishuri yibuka ko vyukuri ahabagira ingorane yo gukora cyane gushaka kazi kubame gushaka ku ishuri donc urashobora gusaba imana ca kintu imana yaguhaye mwingabire ikagukoreshamo ubwenge ku buryo gifasha umwana sans pour autant le traumatiser rero navyo naramaze kubibona rero nkuko rero twabivuze uheruka ce sont de mauvais équipiers aba mélancoliques bisigura ko je yindiko ndakora ndiko ndateka mashaka kunyerutsa mashaka kuganiza mashaka kumetiriza je wenyene ugasanga umwana araje mama ndagufasha écoute dushaka kumfasha kubera exact urukurancereza ivyo rero biragora umumelankolike guca bugufi kuja muri mentali mu vyumviro vy'umwana kumenye kumwana en fait odere yuko ashaka ko mukora ashaka kugumana nawe ashaka kubana na mama gusa ashaka ko munywana mugana hama muko kuganira muko gugufasha guteka niba gutera inkuru zo kwishura niba kubwira umuntu yamushavuje ibintu bitumvikana ibibazo bikame bikomeye iyo umwimo wo mwanya hari inkuru utari kumenya hari ibintu utari gutahura kubera en tant que mélancolique tu veux le travail vite et bien fait organisé kuko urafise mu mutwe orere ingene ubuzima umunsi uza kumara umeze donc kenshi iyo piège turayigwamo ugasanga umwana urashobora kumwima umwanya kandi uri umuntu wo mu nzu uba mu nzu ntuja hanze nk'umusanga ariko nabo mu nzu ntibakuronka nyakukuronka babona waratakaye mu vyumviro vyawe muri organisation yawe mu vyawe mu tuntu twawe bikakugora ko umwana umwamvita ngo aze musangira en fait ikibano muganire nsubiye gato yuko vyo Nathalie yariko aravuga mu gihe aba umupapa n'umumama
batumvikana kuri decision nce nibuka ijambo ry'Imana riri mu Matayo ikigabane cya 12 uhereye ku murongo 24 gushika ku 26 bavuga ngo ariko abafarisayo bavyumvise baravuga batuyu ntashobozwa n'ikindi gusenda abadayimoni atari bigize buru umukuru w'abadayimoni. Yesu amenye ivyo biyumvira arababwira ati ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona, igisagara cyose cyangwa umuryango wose iyo byitandukanije ntibirama. urumva donc aravuga ati umuryango wose ubwami bwose iyo witandukanije ntushobora kurama, ubwami ntibushobora kurama. nicyo gituma rero n'ababyeyi iyo badafise viziyo imwe novuga ntibashobora kurama, na edukasiyo y'abana ntishobora kurama. ni nk'uko umubyeyi umwe yoba ariko araraba muri nord ubundi akaraba muri sud, hamba bagerageza gukwega nagomba kubabwira ko mbura ababyeyi si bo batabuka, ariko ni abana bari fragile bazotabuka, sivyo? nicyo gituma rero kuri iki kintu ariko aravuga c'est hyper important yuko ababyeyi bavyumva kumwe. abana rero barakinisha ivyo bintu, nicyo gituma rero nk'uko Natali yavuze twarize natwe kubamenya. urumva tutahura bati iki kintu ko baje kukimbaza reka mbaze nyina cyangwa Natali ko bagiye kukimubaza aha c'est sûr ko babanje guca kuri se. urumva donc nicyo kintu rero akacambaza ati mbe wabishuye gute, cyangwa akababaza ati papa yabishuye gute, bakamubwira bati ntiturabimubaza cyangwa iki, akaba ari hashobora gufata decision. rero icyo ni cyiza rwose, n'ibintu biri pratique bishobora gufasha, ariko hose bigakura confusion mu bana bakumva yuko ababyeyi bariko baja hamwe. hama ikindi nacyo kuri icyo Natali yereka aravuga cyerekeranye n'abasanga, usanga ari b'abantu bose, umusange n'umuntu w'abantu bose n'ikizimyamoto. urumva aho byashushe yifuza gutabara, ariko rero abasange ikintu nabonye kenshi umutego bakunda kugwamo ni uko usanga bihutira kuzimya umuriro wo hanze kurusha uw'indani. ibyo ni ibintu nagiye mbona ku bana b'ababyeyi b'abasange hirya no hino, ugasanga n'abantu bavugwa neza hanze, abantu bose bakavuga bati yo uyu mubyeyi ni intore yarahise araseruka ak'abantu, aratabara abantu, arafasha abantu. mugabo ugasanga umwana ntamuzi muhira, ntiyigera mubona muhira, ugasanga abo hanze baravuga bati yo uyu muntu arafashanya, mugabo umwana nta karato gashasha nta gahuzu gashasha arabona umubyeyi wiwe ariko aramuzanira, cyangwa umwana wiwe amusohokana ngo bajye ahantu baryoherwe ari babiri. ibyo rero birashobora kuva mu bintu bitandukanye, sinobivuga byose ngo ndabiheze, ariko ni uko kenshi umusange yumva yuko famiye yiwe ko ariho aba, urumva nihaba niharara niho yirirwa, yumva yuko baramufise deja donc niho ari. rero akaca yumva yuko abandi ko bamuronka akanya gato, surtout yuko aba afise nk'abantu 10 na bangahe karafasha, umwe wese akamukonsakira 30 minutes une heure, aba yumva ati uyu muntu reka ndamwihe wese kuko wewe ntamfise wese nk'uko muhira bamfise wese. rero icyo kintu kirashobora gucrea novuga infragilité mu mwana, canke umubabaro kumbura adashobora kukubwira, kuko iminsi yose iyo akwegereye wamba ufise ahantu uja, wamba ufise ibintu ujambo. ndibuka umunsi umwe umukobwa wanje wa kabiri yigeze kunyegera arambwira ati papa ndagusengera rwose ku kazi kawe kaze gahiri, ati ndagusengera nukuri uzove muri ako kazi. ndavuga ngo kubera iki? ngo urumva icyo gihe twari ko dukora ibintu bya teletravail, donc ndi muhira, ariko ukaje mu cyumba aho ndiko ndakorera ndamwirukana, genda mba mu matelefone n'abakiriya bafise amaraporo ndiko ndakora n'ibiki, ugasanga ndamwirukana ndamwikuraho. donc umwana aca yumva arasa ku kazi kamutwara se kandi yitwa ko ari ngaha. rero umwana ashobora kwanka abo bantu bose, akazoba ari umwana akura yanka gufashanya kuko yumva yuko gufashanya byamutwaye se, urumva cyane byamutwaye nyina. icyo rero ni ikintu novuga usanga gishobora kuimpacta negativement abana. rero paraporo y'abamelankolike nabo Natali yabicishijemwo,
hari igihe aguma aba ari umuntu aba ari mu nzu muribuka yuko n'abantu badakunda changement sikife yuko gusohoka kugenda kujya gutorera inyinshi ibibazo oya urumva uba umujyanye mu mavariyete nta mwanya afise uba umujyanye mu bintu oya uwo mwanya ntawe afise rero wewe ashobora kuguma mu nzu mugabo ukahamuburira tubabivuze bya bindi afise ibyo ariko arakora afise amaporoje yiwe cyangwa afise ibyamubabaje donc agahera ukazamurondera ukazamuvugisha ugasanga siho ari ibyo rero n'abantu baba mélancolique mwibuke iyo mwababaye iyo mufise amaporoje murimo ibuka yuko umwana haza ayo makode y'abakuze ayo makode y'amaporoje n'ibiki cyangwa bakubabaje isi yose ikubama muri wewe hari igihe atabyumva natali yarabivuze muri iyo iheruka kwiga kubwira umwana ukamubwira uti hari icyambabaje cyangwa hari ikintu ndi ko ndakemura jewe bimfata umwanya mugabo sois tranquille ntabwo ari ikibazo cyawe si wowe wakinteye ikindi kenshi abana baca bagira ubwoba yibaza ko ari se cyangwa ikibaza ngo ni nyina ukamutarankiriza ukamwumvisha uti si papa si mama yabinteye urumva cyangwa ukamutarankiriza ukamubwira uti si n'abo muvukana kuko hari igihe acagira ubwoba yuko ari abo bavukana ni byiza rero kwiga gukominika n'utuntu duto birabye ariko dufasha muri uko kurera abana bacu ikindi nacyo intambara ihari y'umumélancolique ni uko ashobora kugira afite ya ntambara yo kuba perfect sibyo avuga langage ya perfection donc ashaka ko bose baba parfait nageze kuvuga ko ivyerekeye amadevoir canke kuronka amanota ku ishuri entre umusanga n'umumélancolique uremba n'umumélancolique aravuga ati no ibintu byatezo kumera gutya ni byiza iyo biciye mu buntu bw'Imana ashoboye gukanaliza ama emotion we negative ariko aragisha amadevoir nukuri abana baratera imbere kandi abana baraja kure kandi abana bari nukuri bariga kwidepasa kuja réellement kwiconcentra suffisamment mugabe ikindi naco iyo Imana idafashije nuko abafa Imana yamishaka gufasha iyo umuntu atize guca bugufi imbere y'Imana ngo imugendere muri izo ntambara ziwe nuko umwana ashobora kumubona nk'umuntu bavugisha bakoze neza gusa sabdi azokwereka afise amanota meza hamagihe akunyegeza iyo bakoze amanota mabi ibyo narabibona kera andi meza afari gihe avuga ati no nshaka kukwereka amanota yanje mabi kubera ucunshwanira cyangwa nti no sida gushwana nshaka guteza imbere ndira abantu bone natarifuka kameme uca ugabanyisha vu peut-être ukurabigisha ubereka kutabaye traumatiser ukavuga ati Imana ubinye bisukemwe amazi mvume ndabiregra ndi kumwe nawe ariko umwana ntabone j'ai vu ko igihe natangwe kubirekura ndababwije ukuri umwana naho forcément azanya amanota meza amabisi mvuga ngo nkoma mashi mais arafise une plus grande facilité kandi no mu manota yiwe bize biragabanuka ni nkuko umenga mon stress ifatanye nawe uko stress yanje duze ivyo narabibonye vraiment uko stress yanje duze amanota umenga aramanuka umenga ni proportionnel na stress mba ndimwo hamwe nize kurekura nkibaza nti none kwiko umwana namuretse vyitwa entre guillemets ko ntariko namukwikirana cyane ubunye umenga amanota yabonetse ivyo nipfuze ndiko ndabibona byashitse ugasanga Imana ikiranyereka natariga n'uwanje su wawe n'uwanje rero hari igihe ushobora waronse n'umuvyeyi umupapa canke umumama yari perfectionniste yari umumélancolique pur dur barahari vraiment ugaca usanga wamumenga uwo muntu agukunda kubera wakoze neza ni piège duce tuzana no mu mana tuti Imana bugi nkunda nakoze neza donc urezwe n'umumélancolique urashobora kugwa muri iyo piège ukibaza ngo Imana barayimerita Imana umuvyeyi wacu data ari mwijuru ngo aguhereze ibintu kuko wakoze neza cyangwa wakoze nabi no pas du tout birahari iyo ukoze neza iyo ukoze nabi ubandanya umwana w'Imana donc ugasanga des fois birashobora kubabaza gukomeretsa ukwizera cyangwa ukubona Imana kuko bamwe bibaza yuko buye ibintu tubironga ko twakoze neza ese ko gukora nabi n'ivyo bitatezo gushigwa imbere no mugabo guhahamuka kubera ibintu bitabaye parfaitement bien
ngo wige no kwapresiya les petits efforts zahabaye ukavuga uti ni vyiza sha wateye intege ndaguteye intege vyagenze neza aho naho ni vyiza ko mpemu yera atwigisha gukorija dans l'amour mais ne pas être aigri. Nibaza ko rya jambo bivuga ngo parents ne vous aigrissez pas contre vos enfants. Nibaza ko spécifiquement pour les colériques et les mélancoliques. Nibo ba mbere ndibaza bashobora gushavuzwa n'ingoga cyane iyo abana batabigenje nkuko bavyipfuza. Rero tuzubandanya uwundi munsi Imana ibahezagire cyane mugire umunsi mwiza kandi mwongere mudusengere mwumva ko twese dugifise intambara n'urugendo mu byo tuko turajamo nk'abavyeyi. Rero murakoze cyane turarindiriye cyane gose intahe zanyu mugire umunsi mwiza cyangwa mugobora mwiza. Amen.